Imisi 3 irarangiye atagahengwe muri Ukraine. Kuva ku munsi wa 4 mu gatondo nuno munsi humvikana vya muzinga mu gihugu cyose ca Ukraine. Hakaba havugwa ko abantu barenga hafi 250 aribo bamaze kuhasiga ubuzima, harimwo abasirikare ba Ukraine. Ku munsi wejo Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, ahamagarira Uburusiya kugira umutima w'ikigongwe bugahagarika iyo ntambara. Ivyo biruko Perezida wa Ukraine we abona ko bamutanye urugamba mu gihe yaba OTAN canke ibihugu vya rutura Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza n'ibindi banse kurungika ingabo gufasha Ukraine. Nayo Putin we n'urongoye ingabo ku rugamba avuga ko ibikorwa vy'intambara biriko bigenda neza ku ruhande rw'Uburusiya. Abasirikare b'Abarusiya n'ibiduga vy'intambara bivugwa ko bimaze kwinjira mu gisagara Kiev. Putin akavuga ko aruhuka ari uko akuyeho ubutegetsi we yita ubw'igitugu agashiraho ubutegetsi bwa demokrasi. Aho twabamenyesha ko ikigo ca Ukraine gikoresha inguvu za nucleaire kimaze kwigarurirwa n'igisirikare c'Uburusiya. Abanyagihugu ba Ukraine bakaba bari mu marira n'akajembegete.